Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro y'Imana abane natwe twese. Amahoro y'Imana asanga umuntu wese ahari mu kibanza arimwo, mu bihe arimwo, uri mu bihe vyiza, uri mu bihe bibi. Amahoro y'Umwami Imana amusange abane nawe. Turi mu kiganiro Saveur Divine, ndabahaye ikaze kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana umwanya mutoya Imana yaduhaye kugira ngo tugaburirwe canke dufungure ku ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Kaneza Benigne. Imana iduhana umugisha mwese. Kaze mu kiganiro Saveur Divine. Nkuko tumaze igihe tubikora mu kiganiro Saveur Divine, turafise inyigisho tuba turiko turiga mu cumweru canke mu ndwi tuba dutanguye. Iyi ndwi rero turimo turafise ijambo turiko turiga, niryo shaka ngo tuganireko, twumve ico Imana ishaka kuvugana natwe, ico ishaka kuvugana n'imitima yacu. Ndabahaye ikaze dusangire ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Yesaya igihimba ca 49 ku murongo w'8. Turaja kuhiga ijambo rivuga ku gihe c'Imana. Ndabahaye ikaze kugira ngo dusome iryo jambo muri Bibiliya zacu. Yesaya 49 ku murongo w'8 haravuga ngo uko niko Uhoraho agize ati, mu gihe co kwemererwamwo ndakwishuye, no ku munsi wo gukirizwako ndagutabaye kandi nzogukiza, ngushireho ube isezerano ry'abantu kugira ngo usibure igihugu, utume basubizwa mu ishavu yabo yabaye imisaka. Amen. N'iri jambo Imana yaduhaye ko tuganirako muri iyi ndwi. Nabivuze ngo ijambo turiko turiga ko muri iyi ndwi canke muri iki cumweru ni ijambo rivuga ku gihe c'Imana. Aya majambo dusomye Imana yari yayahaye umuvugishwa wayo, umukozi wayo Imana yari yatoranije kugira ngo ayikorere ahanura Isirayeli muri iki gihe, umuvugishwa n'Imana Yesaya. Aya majambo Imana yariko ivugana n'ubwoko bwayo bwa Isirayeli. Isirayeli ni ubwoko bw'Imana. Isirayeli ni umwana Imana ivuga ubwayo ko ari umwana wayo, kandi niko biri. Iki gihe Abisirayeli Imana yavuganye nabo bari mu kinyago mu gihugu c'i Babuloni. Imana yarakunda Abisirayeli. Imana yafata Abisirayeli nk'umwana wayo. Imana yari ifise ku mutima wayo Isirayeli. Ariko kubwo gusubira inyuma kwa Isirayeli, kubwo kwibagira Imana kwa Isirayeli, kubwo kutayumvira, kubwo kuyigarariza, vyatumye
Imana ibatanga ngo batwarwe ari nyagano, kuko bari bayishavuje kandi bari bayibabaje, ariko kandi Imana yari ikibakunda. Aya majambo dusomye hano, iki gihe Imana yariko irongera kuremesha Abisirayeli, ibabwira ko nubwo bayibabaje bakayiheba, bakayihemukira, bakaja kure, bakayirutisha izindi mana, bakibagirwa ivyo Imana yari yarabakoreye byose, bakibagirwa amasezerano bari baragiraniye n'Imana, nubwo vyari bihari kandi vyari vyarababaje Imana, Imana yari bafise ku mutima kandi yari bafitiye ibihe vyiza imbere yabo. N'aya majambo rero duhejeje gusoma hano, iki gihe Imana yariko irabaremesha, ibabwira ko ikiri Imana yabo kandi ko hari igihe yababikiye Imana izobagirira neza. Imana yababwiye ngo mu gihe co kwemererwamwo ndakwishuye, kandi mu gihe co gutabarwa ndagutabaye. Iki gihe bari bafise ubuzima bubi ari nyagano mu gihugu c'i Babuloni, bari bababajwe n'ubunyagano barimwo, nta bwisanzure bari bafise, bari abantu batagira kwidegemvya na gukeya, kuko nyene bari nyagano. Ariko Imana yari yabagumije kw'ijisho ryayo. Uyu mubabaro bari barimwo, ivyo bihe bibi bari barimwo, ntivyari bijijwe amaso y'Imana. Imana yabagumije kw'ijisho ryayo, barababazwa ariko kandi Imana yarababona. Iki gihe rero Imana ituma umuvugishwa wayo Yesaya, arababwira ngo mu gihe co kwemererwamwo ndabumvise kandi ndabishuye, kandi nzobatabara. Abisirayeli nubwo bari muri ico gihe, nubwo bari bababajwe cane, inyonga z'Imana zari kuri bo, hari ico zari zarababikiye. Iki gihe Imana yariko irababwira yuko Imana izobasubiza kongera kuba mu gihugu cabo c'i Kanani, ico yari yarabahaye ko ishamvu kuva na kera. Imana yariko irababwira yuko abababarijwe muri ico kinyago basenga binginga Imana kugira ngo Imana yongere kubatabara. Imana yarabumvise. Imana ituma umuvugishwa wayo Yesaya, arababwira ngo mu gihe co kwemererwamwo ndabishuye kandi nzobatabara. Imana yariko irabasezeranira ubugira kandi ko ivyo bihe bibi barimwo, uyo mubabaro barimwo, ako gacinyizo barimwo, ko kutidegemvya barimwo, yuko Imana ibibona kandi hari igihe yabishingiye bizoshirwa kw'iherezo, bakongera bakagaruka mu gihugu cabo c'i Kanani, bakongera bakaba mu mahoro, bakongera bakidegemvya. N'aya majambo Imana ivugana n'Abisirayeli ico gihe mu gihe c'isezerano rya kera, turazi neza ko Abisirayeli ari Imana yita abana babo, ariko twebwe aba kino gihe natwe twagizwe abana b'Imana, twahawe isezerano ryo kwitwa abana b'Imana mu maraso y'Umwami wacu Yesu Kristo. Natwe uno musi turi abana b'Imana. N'aya majambo atwibutsa ko hari igihe Imana itubikira, nubwo twoba twaragiye kure, nubwo twoba twarageragejwe tukabona ko umenga ntitukiri ahantu dushobora gushikirwa n'ineza y'Imana, ariko ijambo ry'Imana uno musi riratwibukije ngo hari igihe c'Imana. Imana ibikira abantu bayo, Imana yateguriye abantu bayo, abayisenga, abayiborogera, abayirindiriye. Hari igihe c'Imana yabitse, kandi ico gihe kirihuta kugera. Aho uri hose, ivyo urimwo vyose, ushobora kuba waragiye kure y'Imana nk'uko Abisirayeli babikoze, bakava mu buntu bw'Imana, bakava mu isezerano ryayo. Nawe sindabizi, ushobora kuba waragiye kure y'Imana bivanye n'ikintu ico ari co cose ntazi, ariko kandi
Imana irongera kugusezeranira ubugira kandi usenga Imana, wegera Imana. Imana iracumva kandi Imana iracishura, Imana iracatabara ivyo urimo vyose. Imana iragufitiye igihe, ongera ugaruke, ongera winanate gato, uhindukire ubwire Imana. Imana igihe cawe yaragiteguye kandi izokugirira neza, izoguha kunezerwa, izogusubiza mu bihe vyawe vya kera. Nimba uri mu bigeragezo ubona yuko umenga ivyawe ntaho bikija, ivyawe ntibigishoboka, ariko ndakwibukije ngo nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye, igihe c'Imana kirahari. Imana iracatabara, Imana iracumva, Imana iracishura. Ntuyihebe, ntuje kure, ntunanigwe, urindire Imana igihe c'Imana yaguteguriye, kandi ukibemwo usenga. Nubwo wobona kumenga ntibigishoboka, ntuje kure cane, egera Imana, igihe cawe kirakwegereye kandi Imana yihutisha kukigushikanako kugira ngo utabagwe, kugira ngo wishurwe. Amahoro y'Imana nakomeze kubana natwe, umuntu wese Imana imushitseko igihe ciwe co kwibukwa no gutabagwa. Amen.